umugwanyi gushika aragenda akurarana na madamu acayirarira ku irembo buraca mu gatondo arakunduruka asanga isponji ryaheze acaragenda abwira Dawidi ati ngiye ku kazi tuwaraye mu rugo ate waraye muri ate none washitse mu cyumba baryamanya n'umufasha atoya kirazira guhemuka jewe sinzopfa mpemutse. Haleluya. Imana idufashe twirinde, Imana idufashe ntituzohemuke. Haleluya. Ntituzohemukira Imana. Twarahemukiye Shetani tubandanye tumuhemukira ariko Imana twagiranira amasezerano. Haleluya. Imana twizeye, Imana twamenye, Imana twaje gusenga, Imana twafatanye nayo ituza tuyihemukire mu izina rya Yesu. Dawidi aravuga ati karabare none ubwa mbere yasambanye kugira kabiri yamureje aravuga ati rero ngomba kwere aravuga ati sawa uce hano ndakubarira tere acayandika icete ati kirukishira umugabo w'ingabo w'iryo cete aragifundikira acakishira ku gati atakira shira umuntu akurongoye ku rugamba acarakijana nk'idarapo arakijana w'icyo cete hari handitse mu bumviriza rero wowe uri kurakomanya intambara niba abona urugamba rushushe uwo mugabo uriya nyene ucimusha ahantu hatumbereye urugamba rushushe bace bamukorera ko abariwe bagama ndategetse nk'umwami abariwe acarakijana ikete cyo kumwica akiha Dawidi agiha umwami atakira uri ku rugamba asomye asanga nico kumwicisha hagati sawa urugamba rurashuha ati yewe uriya we niba ututurwana wewe niba baturuje intambara nyinshi genda hariya bikomeye kandi ugenda urumwe uriya komandema nawe ayumvise ati sawa acaragenda agishika imbere bacaragurasa abarapfuye araboreza uriya ubugira katatagizende ivyo vyaha bivuye kuki kubunebwe kubera yatagiye ku rugamba yaja ku rugamba ivyo vyose ntibiba biri ku byatsi ubunebwe buzozana ingorane nyinshi abadayimoni kugira bakubohe no kubera ubunebwe nutagira ubunebwe ugasenga Imana udasiba Imana izoguha impemu yera izoguha umuriro izoguha ukwizera izoguha ubushobozi izokwambika intsinzi utsinda abadayimoni bose ariko ubunebwe buzotuma wamuboshwe wamurikiyingi ubunebwe Yesu adufashe cyane Imana tubabarire cyane atozi cyakabiri cyo kwica ntibyahereye aho ingaruka yabandanije uriya apfuye birivuga ngo hacana inkurikizi yo mu bana ba Dawidi abana ba Dawidi Tamari na Amnoni baca bakora icyaha cy'ubusambanyi abo bavukana urumva icyaha kivuye kuri Dawidi cinjiye muri famiye igihe cyose uzokora icyaha hazocyaza ingaruka Yesu adufashe cyane ingaruka ikomeye Amnoni na Tamari baca batangura gusambana kubera ingorane igihe umva abari inyuma haleluya ingorane y'ubunebwe uzogira wa mugabo we izozana ingorane ku mugore izozana ingorane kuri wewe izozana ingorane no ku bana bawe ingorane y'icyaha uzokora kizozana ingorane kuri wewe kizana ingorane ku mugore kizana ingorane no ku bana bawe Yesu agufashe Amnoni na Tamari baca baratangura gusambana kishikira gisazi ingaruka y'ubunebwe bwa Dawidi Imana idutabara mwabadamu mwe nimugire umwete wo gusenga muve mu bunebwe nimwaguma mu bunebwe abana banyu bazosambana abana banyu banozona inzoga abana banyu bazonanirwa abana banyu bazohura n'ingorane muze dusenga Imana tugira amaso yo kubona tumenye ibintu byose biriko biratera abana bacu mu izina zashikiye Dawidi kweli ubunebwe Amnoni na Tamari bakora icyaha cy'ubusambanyi ntibyahereye kubera ingaruka y'umuvumo y'ubunebwe bwatumye asimba kuja ku rugamba bikamuzanira ibyaha birivuga ngo abahungu ba Dawidi igihe kimwe kiragera baca basambanya abagore ba Dawidi bisanzwe
muhana n'umukomukomesha ducura abagore biwe abaribo tugira abagore tubasambaniriza ahantu ku mugaragaro abantu bose babona. Iyo ni ingaruka y'ubunebwe bwa Dawidi. Yasambanye na Mukawuriya, Uriya yongera arabica, yongera aramuboreza. Ibyo bizana ingaruka, abana biwe baja mu busambanyi, mbere n'abana biwe basambanya ba nyina. Ingaruka y'iki? Y'ubunebwe. Barakurikirana hano inyuma. Ubunebwe Shetani azokubwira ngo ureke gusenga. Uwo munsi nyine uzocubona ingaruka y'ubunebwe. Uzocubona ingaruka y'ubunebwe. Nicyo joro. Yesu adufashe. Haleluya. Igihe kimwe nariko ndaja mu rugendo, nari naraye hano mu gisagara. Nzinduka saa 10 ngiye gufata imodoka ahantu nari n'abana. Saa 10:15 ndabisaha. Ijwi rikambwira ngo senga. Isaha ikambwira ngo genda uracerewe. Imodoka iragusize. Numvira isaha. Gusubira kumvira ijwi. Abantu benshi ni isaha barafise yandi majwi abategeka gusumba kumvira mpemo yera. Ndasohoka ngeze hango soke ajya mbengaye aho nari naraye mu rupangu, numva ijwi rirambwira ngo naho udasenze urashobora kutabandanya urugendo. Cyane numva ubwo nongera ndagaruka. Sibura aho nari ndasenga. Iminota 30 numva ijwi riranyemeje ngo genda cyanasohoka. Nari naraye aho mubwiza kujya umunani. Cyangwa ngeze kujya kane niko ndagenda guca na diplomate n'isakora. Sinza ahantu naciye kuri hoteli njya guca gato indengana nduga, mbona umukobwa umwavuye hariya ngo hagarara. Aho ari gusa yambaye akantu kagera ngo hagarara. Ndatambuka. Bano ndavumbutse hariya ngo hagarara. Inyuma hajume. Ajume. Mbona ntangatanzwe nabo bakobwa bose. Katino nahanda hapamuti. Diplomate n'agasakoshi hano mu mugongo ntabura kubaza icyo gukora. Ndibaza abana ngabava muti. Ndabona ko bagomba kunyambura babure urumogi bari gusa. Ndabona ko bamfata bakanyagiriza ibintu ntazi sinza kubagira imbere. Tambira ati bigo ati ngo wenda kubari.